ibijanye n'ishure internationale y'Igitega vyaragaragaye yuko ikora idakurikije amategeko. Nikivyerekana kuva abagenduzi b'umushikiranganji bayigendeye, hanyuma tukayandikira makete atandukanye harimo mbere no kuyugara, baciye bihutira gusaba uruhusha rwo gukora mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Bigaragaza rero yuko bariko barakora badakurikije amategeko. Tumenyeshe kandi yuko Ecole Internationale y'Igitega yari kwitunganya inyigisho zimwe za maternelle idafise uruhusha. Tumenyeshe kandi yuko Ecole Internationale y'Igitega yariko itunganya inyigisho zo mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi idafise ivyo twita agrément. Murumva rero yuko Ecole Internationale y'Igitega iriko irakora idakurikije amategeko. Ikindi tugiye gukurikiranira hafi ni inyubakwa ikoreramwo. Tugiye kumenyesha ababijejwe barabe yuko koko izo nyubakwa ko ari zayo koko canke ko ari nyubakwa za leta. Reka mbere nsaba n'uwaserukiye buramatari aca atangura kubikorerako, tuzomenyesha n'ubushikiranganji bujejwe inyubako atangure kurabako zirya nyubakwa zirya shure ko ari iz'ishuri koko nuko ari nyubako za leta. Ariko ku nyungu y'ugwaruka rusanzwe rwiga kuri iyo shure twabahaye ico bita derogation kugira ngo bige muri uyu mwaka w'ishure mu kurindira yuko baronka ibipapuro basavye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, bakabona batarose ubwo rupapuro. Iyo shure izoca yugarwa umwaka w'ishure tugiye gutangura uheze, izoca yugarwa burundu. Ikindi kandi twimenyesha nuko nubwo izoronka ubwo rupapuro rwo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ibwirizwa guca isaba mu bushikiranganji bw'indero uruhusha rwo kugurura iyindi shure ifise izina ritandukanye n'iryo rya Ecole Internationale, kuko iryo shure rya Ecole Internationale ryari ryashinzwe n'abandi atari abo bariko bararitunganya. Mu mategeko rero mu bushikiranganji ishure ntigurwa kandi ishure ntihanahanwa. Ishure itunganywa n'uwayishinze wenyene. Arico gituma duca duhamagarira abajejwe iyo shure nibabona barose impapuro zikwiye zisabwa n'amategeko bazoca basaba mu bushikiranganji gutunganya ishure ifise izina ritandukanye n'iyo shure Ecole Internationale risanzwe rikoresha ubu.